Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Mwaramutse neza bavukanye mwese muriko muratwumviriza kunsamiriza y'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Kaze kuzirikana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi muri kumwe na Patiri Marcos Niyonzima muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ijambo ry'Imana tuzirikana kuri uyu munsi turisanga mu gitabo c'Amamuko mu kigabane ca 41 kuva ku murongo wa 55 gushika ku murongo wa 57 hamwe no mu kigabane ca 42 umurongo wa 5 gushika ku gace ka mbere ku murongo w'indwi hamwe n'umurongo w'17 gushika ku gace ka mbere ku murongo wa 24. Namwe twumva Yosefu agurishwa na bene wabo, kandi bene wabo bagiye gusoma mu Misiri ntibamumenye, nawe akabakorera ivyiza kandi akabafasha kugira ngo bagere ku guhinduka. Izaburi ni ya 32 umurongo wa 2 gushika ku wa 3, umurongo w'10 gushika ku 11 hamwe no ku murongo w'18 gushika ku 19, aho twumva mwanditsi w'izaburi amenyesha ko urukundo rw'Imana ruri kuri we ngo nk'uko umwizero wiwe uri mu Mukama. Injili ntagatifu ni injili dushikirizwa na Matayo mu kigabane c'10 umurongo wa 1 gushika ku 10. Injili ntagatifu ya Yesu Kristu nk'uko yanditswe na Matayo ikigabane c'10 umurongo wa 1 gushika ku 7. Yesu arungika abatumwa biwe abigishwa kwigisha ko ubwami bw'Imana buri hafi. Yaga Mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Muri irya misi haza ya myaka indwi kigoyi yabuwe na Yosefu. Amapfa aratera igihugu cose ca Misiri, abantu batakambira Faraoni ngo abahe ivyo kurya. Faraoni arabwira abanyamisiri bose ati, nimugende kwa Yosefu, ico azobabarira cose muragikore. Erega amapfa asanganya isi yose. Yosefu nawe yugurura ibigega vyose agurira abanyamisiri ingano. Amapfa ararushiriza gutera igihugu ca Misiri. Abava mu bindi bihugu vyose nabo nyene baza mu Misiri ngo basumire kwa Yosefu ingano, kuko amapfa yarushiriza gutera isi yose. Bene Israeli bajana n'abandi gusuma, kuko amapfa ateye mu gihugu c'i Kanahani. Yosefu nawe kuko yari yagizwe segaba w'igihugu ca Misiri, niwe yasumira abaza gusuma bose. Yosefu abonye bene wabo acarabamenya, ariko yihindura nka murundi muri bo abatera imirarwe. Bose abamaza 3 mw'ibohero. Ku munsi ugira 3 Yosefu arababarira ati, ngibi vyo mwokora ngo mubashe gukira, kuko ntinya Imana. Nimwaba muri imvuga kuri, umwe muri mwebwe nasigare hano mw'ibohero, abandi nimugende mujane ivyo mwaje gusumira abanyu bari mu bukene, muheze munzanire umuhererezi wanyu. Niho nzomenya yuko ivyo mwambariye ari ivy'ukuri, mukabona gukira ntimupfe. Baca bagenza batyo, baravugana bati, ni ivy'ukuri turiko turishura inabi twagiriye murumuna wacu. Twari twabonye amagorwa yiwe, hamwe yadusaba kumugirira imbabazi, tukanka kumwumviriza. Nico gituma aya magorwa atuguye ko ubu. Rubeni araheza ababarira ati, sinari nababwiye kureka gucumura kuri uwo mwana, mwaranse kunyumvira, nico gituma mubazwa ubu amaraso yiwe. Ntibamenye yuko Yosefu yategera ayo bavuga, kuko yasobanurirwa n'uwundi. Yosefu arahava agenda ahiherereye ararira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukama tworose urukundo rwawe, kuko ari wewe twama twizigiye. Mukama tworose urukundo rwawe, kuko ari wewe twama twizigiye. Shemeza umukama mu nanga, mucurarangira inanga y'imirya 10, umuvyinire akavyino gashasha, muhereze ko umurya wanyu, muremeshe abakoma amashi. Mukama tworose urukundo rwawe, kuko ari wewe twama twizigiye. Umukama arazi kuzimiza ivy'intara azateganije, arazi gusivya ivyiyumviro vy'ibihugu.
ariko ibyo umukama yateganije byo vyamaho, ivyiyumviro vyiwe ntibihera na rimwe. Mukama tworose urukundo rwawe kuko ari wewe twama twizigiye. Ijisho ry'umukama rihora ku bamwubaha, ku bizeye urukundo abafitiye, kugira ngo abasimbishe icobo abakize amapfa. Mukama tworose urukundo rwawe kuko ari wewe twama twizigiye. Ivyo dusoma mu Injili ntagatifu ya Yezu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Matayo mweranda. Yezu yakura abigishwa biwe 12 abaha kugira ububasha ku mashinga no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'abatumwa 12 ngaya: uwa mbere ni Simoni yataziriwe Petero, hanyuma Andrea mwene wabo, Yakobo mwene Zebede na Yohani mwene wabo, Filipo na Bartolomeo, Toma na Matayo umutoza kori, Yakobo mwene Alfayo na Tadeyo, Simoni w'Ikana na Yuda Iskarioti yahavuye amugurisha. Abo 12 Yezu abatuma banje kubihanikiriza ati: ntimujane inzira yo mu bapagani, kandi ntihagire igisagara c'abanyasamariya mwinjiramwo. Muratumbereriho intama zatakaye zo mu muryango w'Isirayeli. Mu nzira muragende murigisha ko ubwami bw'ijuru buri hafi. Dushemeze ijambo ry'Imana. Urukundo rw'Imana ruri kuri twebwe nk'uko umwizero wacu uri muri yo. Urukundo rw'Imana nirwo rwari kuri umwe wese mu bagize umuryango wa Yakobo, nirwo rwari kandi no kuri Yozefu. Urwo rukundo rw'Imana ntibashoboye kurutura ineza, kurusubiza mu ndumane ikibereye, kuko bene wabo na Yozefu baramugurishije, bakora gutyo ikitabereye, ikidahuye n'urukundo Imana yabakunze. Bibaza ko ibyo bakoze arakamizo n'ingoma, bibaza ko atawuzobimenya, bibaza ko se atazobica n'ikanda, kandi bitazokwigira bija habona. Nivyo bibwira mu mizirikanye yabo. Bavukanyi mu nyumviriza, nta kintu na kimwe kibi umuntu ashobora gukora ngo kibakamizwe n'ingoma munsi y'ijuru. Ngaha kw'isi urashobora guhenda amaso y'abantu, urashobora kwihisha amaso y'abantu, ariko ntushobora kwinyegeza inyonga z'umukama. We abona akari mu ntimatima y'umutima w'umuntu, we kandi agaba akaganza byose, aganza isi, akaganza ubuzima, akaganza imyaka n'ibihe, akaba Imana ibihe byose. Ivyo abavukanyi ba Yozefu bakoze vyarangiye ari uko bigiye habona, ari uko biserutse, kandi bari babihishije. Nta kibi rero kiriho gishobora kunyegezwa imyaka yose canke ibihe vyose. Impera n'imperuka kiraja habona. Bavukanyi, haguhisha akabi kawe, haguhisha ububi bwawe, haguhisha ikibi wakoze. Ni vyiza kuca bugufi ugasaba imbabazi, ugasaba ikigongwe, kugira ngo ubuzima bubandanye neza. Urukundo rw'ukuri ntirubana n'ikibi. Impera n'imperuka urukundo ruraserura ico kibi, rukacirukana, rukagishira habona, kuko rudashobora kubana n'ikibi. Kugira ngo bashobore kubona no kwemera ico bakoze, Imana ireretse bene wabo na Yozefu amagorwa ibacishijemwo, nogira nti mu bwoko bubiri canke mu nzira zibiri: amagorwa y'inzara n'amagorwa rero yo gushika imbere y'ukuri kuri muri Yozefu mwene wabo bari bagurishije, bari bikuye bazi ngo biraheze. Uyo nawe akaba ariwe agiye kubafasha ngo abagarurire imitima, abafashe kwikebuka, kwisubirako, kwigaya no guhinduka. Bavukanyi, Imana yonsa niyo iganza ibihe n'imyaka, niyo iganza ubuzima bw'umuntu. Mu bidushikira vyose twame tubona ko Imana ariyo ishobora guhacisha ishaka ryayo, kandi kuko ari ishobora kwandika ibigororotse ku mirongo igoramye, niyo ishobora guhacisha vy'ukuri iciza naho haba hakozwe ikibi. Nanone ni Imana y'ububasha iganza vyose. Twihweze rero ibidushikira vyose, amagorwa yose canke ivyo ducamo vyose, tubirabishe ijisho ry'ukwemera, ijisho ry'ukuri rishaka kumenya ikiganza c'Imana. Hari aho haba harimo ubutumwa bwawe, ubutumwa bw'umuryango, canke ubutumwa bw'abandi. Ibidushikira ni inyigisho, ibidushikira ni bitwigisha. Amagorwa aratwigisha. Rabe namwe
kubera ibyo bakoze ngivyo birabajanye imbere y'uwo babikoreye, mbere kubera n'ikigoyi kibateye, inzara ibateye, abene Yakobo bagiye mu Misiri nk'abandi bantu bose kurondera ico bofungura, ico batunga. Bose bakoraniye imbere ya Yozefu, ariko abahereza ingano, ariko abahereza mu yandi majambo ico batunga, ico baha ubuzima, ariko ntibamumenye. Muri uko gusidukana n'iyonka baja iyo Yozefu ari, biratwereka uko igihugu c'Imana cama gisidukana n'iyonka ngo kije kugiha ubuzima, ariwe Yezu Kristu umukama. Ivyo yagiriwe birashusha n'ivyo Yozefu yagiriwe. Yaranswe, abiwe baramwanse, aragurishwa, aratangwa kubamugirira nabi, ariko aguma ari ivy'ukuri urushikiriza abantu urukiza, ubuzima, ariwe aramira igihugu c'Imana. Niwe atanga ubuzima, niwe atanga umukate w'ubuzima, niwe atanga ubuzima budahera. Mu gutanga umubiri wiwe nk'imfungurwa ihoraho y'ubuzima buhoraho, agatanga amaraso yiwe nk'inyobwa y'ubuzima buhoraho imara inyota. Yozefu mu kwakira bene wabo agerageza kubafasha kubona akabi kabo, kubona uburemere bw'ikibi bakoze, kubona icyugarije imitima yabo, akabereka mbere n'iyo ico kibi gishitsa imizi, ariko bo ntibabibona, ntibamumenya. Ikibi kiratuma umuntu ahuma naho yoba akanura, ntaco nikanda ukuri, ntaco nikanda ubutungane, ariko urukundo rw'Imana rukaguma rumurondera. Bavukanye, urukundo rw'Imana ntigwigera ruhemuka, urukundo rw'Imana ntigwigera ruruha, urukundo rw'Imana ntigwigera ruhera, urukundo rw'Imana rwamaho n'urw'imyaka yose n'urw'ibihe vyose. Umukama araturondera, umukama aradufasha kubona akabi kacu, kubona uko imitima yacu imeze n'ikiyugarije. Umukama aradufasha kwitahura kugira ngo tumenye aho turi, tumenye n'uwo twirukira. Abidufasha aciye kw'ijambo ryiwe, atuyagira uko bukeye uko bwije, rya jambo rikiza, rya jambo rityorora, rya jambo ribohora. Imbere ya bene wabo Yozefu arimenyekanishije nk'umuntu yuzuye impuhwe, nk'umuntu yuzuye ikigongwe, ntashaka kugira ingere ku yindi, ntashaka gukora ikibi, ntashaka gukorera inabi abamugiriye nabi. Arazi ko ari bene wabo, arabamenye, abakiriye nka bene wabo, mbere araberetse ko abakunda, naho bamugiriye ivyo, naho bakoze gutyo, naho bihenze. Amosozi yiwe, amarira yiwe arerekana urukundo abafitiye, arerekana ukuntu abafitiye ikigongwe. Ikigongwe ciwe kiriko kirigaragaza kugira ngo cigaragaze imbere y'abo bavukanye biwe. Bavukanye, nta muntu n'umwe atakeneye urukundo rw'Imana kugira ngo ahinduke, kugira ngo akire, kugira ngo abohoke. Urukundo rw'Imana rwonyene nirwo rushobora gukiza no kubohora umuntu, nirwo rushobora kurema umuntu, nirwo rushobora guhindura umuntu. Itegeko canke igihano ntibishobora guhindura umutima w'umuntu, ntibishobora gukiza umutima w'umuntu, bishobora kuwutuma vyonyene ugwa mu gutinya, ariko atamwidegemvyo uwo mutima uheza ngo ugire. Kuko nanone urukundo ni inema y'Imana, nayo iyo nema y'Imana ntawe utayikeneye. Nk'uko Paulo Mweranda bivuga ati bose baracumuye, bose n'abacumuzi, kandi bose barakeneye inema y'Imana. None iyo nema y'Imana niyidukiza, iyo nema y'Imana yigaragaje muri Yezu Kristu. We kubw'urukundo yemeye gupfa ku musaraba ku bwacu, agasanza amaboko ku bwacu. Niwe kandi kubw'urukundo n'impuhwe afitiye abagwayi, afitiye ababoshwe canke abiziziwe n'imitima mibi, ababoshwe n'igicumuro, arungitse abatumwa ngo baje kwigisha ko ubwami bwiwe buri hafi. Abantu bisubireko, abantu bigaye, abantu bahinduke, bakora ineza, bareke gukora ikibi, babone no kuzosangira nawe ubuzima budahera. Amen. Nimwumvire